amahoro muraho muri kumwe na Chimamanda Moses nagomba gusubiza kano gakobura ngaha kurushatsi ngaha umenga ni mutwe w'imangu mbona kakubisa amadredere ku mutwe ngaha ko rutwe nyene ngaha dusubiye kuri kano gakobura kamabere ngaho umenga yameze mu nda kuko mbona atari no haruguru vyararerese ni nkakara mbwa vyararese nombaza yuko yose inka canke yose impene canke ingamiya canke intaramvyi canke ingeregere birashika kubera ingeregere canke imvubu nishobora kuyakwega cana karehuka mbona umenga ntabwo yakwegese mu gatuza bwo yamanutse mu nda umenga yakuri yava mu nda hano mukaroko yaregeteza ibintu karegeteza ngaho ko yateye amajambo menshi hajya amajambo yose yavugiye iki ukanduka me konye navuze je navuze yuko umugore wewe ari kirage kandi sinabivuze ngo ndiko ndamutyoza je navuze ati kuba yaracyojeje uwundi umugabo mugenzi we yuko afise umugore w'ikimuga nareke na teshwate umugore we nawe turazi yuko ari kirage kandi nituko turabivuga kaje sineko ndamutyoza ariko wowe majambo yavuze rero ndugu yangu ujya afise n'ibyaha byinshi none baracyafise ideni ry'amavoka n'umuntu w'umugabo yiyubasha ari muri Amerika ari muri Amerika yiyubasha mama ngo afite n'amadora ahubwo usanga atana amahera afise naho ari muri Amerika amavoka amwe yafasha akayateka kugira ajye uwo munsi atetse ivuka yitetse mpige ngo urapfa kubimenya yashira muri mesha heye mesha ariko yabatetse hajya abantu bagafata bakagenda bakumvira ivoka bimeze gute mana Chimamanda Moses kwari umuntu w'imbwa nubwo buhagararako ujya uzi abamushutse nibijyamba yahaga yagiye kuvuga ngo numukozi ngo w'Imana ngo numubwingo bwiza ubutumwa bijya satani jya daimoni ujya yaje nk'igitero mu bantu kwisi ahubwo ujye byiza yo narimbuka kugira areke guhubisha abana bize ujye yovuga ubutumwa ubohe ni petit frère wa satani petit frère gusa ahubwo ni impanga yiwe ni hasagiwe sha ubwo butumwa buvugira hehe ubutumwa yovuga bwo bva mu kanwa ke nobo no tuvuge yuko umutamamba yahaga yihenze bimeze gute je koresha umwanya imbere yanje mufate nk'agakoko gato uraza umubo nakantu gati imbere yanje akantu umva bo kubita n'umugira uko kakirenganira basi ni nk'iyarara nakantu gato cyane imbere yanje gasanzwe kureka tankubise none kureka tankubise ari kurenza amaparara haje baza ibintu byose amvugaho jewe yuko yopfa kubishitsa ngo dodo dietetique umunyu w'igitangaza sasa ni mbona kidakora kugira ngo yorohereze amagara yacu kuba afise ikibazo c'ingwara y'igisukari yo diabete abafise ikibazo c'ivumuka ry'umurindi w'amaraso rirenze ariyo hypertension arterielle abafise ikibazo c'ipararangana ry'imihango abafise ikibazo c'imitsi yanamvye kubafise ikibazo c'umubiri wumagaye ariyo déshydratation cellulaire n'abafise ikibazo c'itituka ry'ivyunyunyu ariyo déminéralisation osseuse ivyo byose sose ni bwera bitoreye umuti mu kubazanira ako kunyu keza cyane Sœur Diététique menye neza uwo munyu urakoreshwa cyane mu nzu z'uburiro bwiyubashe na cyane cyane no mu manza nyinshi ziteka ufise icyo ubaza dukorera mu gisagara cya Bujumbura muri rohero ya mbere avenue Pierre Ngendandumwe nimero 22 uri kure cyane udashoboye kuhashika twakure kuri 69 ubusa 87 756 canke kuri 77 936 747. Hello everybody, j'espère que vous allez très bien. C'est qu'on dit Mr. Black the first from into the button. Nese nkubisanzwe ndabikaze muganiro cyacu arico gwanyu kuri Kamo TV muri kumwe na Dodo Black. Yese nko bisanzwe simba ndomwe bari kumwe n'umu invite. Imbere yuko tuganira reka manze nifurize noheli nziza abantu bacu kuba kwayoboka Kristo na bonane n'umwaka mushasha mwiza kuri bonse. Yese nko bisanzwe nawe ndagushimiye cyane wowe waduhisemo uradukurikirana abantu benshi cyane nivyo gushima guys. Ewa n'umuntu agukurikirana atana amafaranga umuhaye yubaho isana. Yes fise umuntu imbere ya kamera nkuko mubizi ya mbere ndamwakiriye ndi wa muntu nyene mwabakura stress niko no bivuga. Yes mugabo ara donc ashobora kuba batari bwamubone ariko arashobora gusubiramo akazina kiwe anabaramutse tunamukumbuye. Urakoze cyane nanje ndi mu bantu muri mu bantu nkumbura cyane ndabakunda cyane yego je hama
je nitwa Dodo abenshi bamaze kumenya Dodo cyane cyane impamvu banzi niko banzi nk'umuntu w'umuhanuzi muhitsi maker yeah. Okay, umwaka uri kurangiza gute? Umwaka ni sawa umwaka ni sawa vra yego nta kintu wifuza gushika ko tagishitse cyangwa umwaka uracari iyi minsi bavuga ati umwaka ntura ibisi nyene umuntu aguma mu vyizere ariko umwaka wagiye urarangiye umuntu aho yabonye vyagenze nabi yarahabonye kuko nga ahubwo dukeneye muri umwaka uza hemye umva ibintu byose twabuze muri uyu mwaka byose dukeneye kubibona mu mwaka uza mu gutangura umwaka twamatwiremeje ko nyine mugabe bikarangira tubaye nka Yobu tukiyagana sha oya ni kwa nyene kuko iri mamwe byizere rega n'umukene naho abadafise ibyo afungura akuma yizera ko ejo azofungura kabisa nuko kibazo ca mbere ubuherukana guhuje nakoresha umwanya ubuze uramuvuga ko ubujambo ubuca nk'eburiya mugabo umaze kumushikana imbere yiwe ntiwarose n'akantu akamwe umubwira ndashaka kumenya ukumutinya canke wari kuramubeshe ahubwo ko ikintu ca mbere no banza kukwiyama kajeje kumuza n'umuntu uje utambajije none washaka bikavana umuntu wari nkakoresha umwanya vraiment je banaje twokwicana je ngo tuyodukaniki erega nti wari kwemera nta n'ikintu na kimwe yo pfa nakunguye ujya mu tipe mani n'umuntu sinzi ibintu byose byume ngo ni ibintu by'ibirofa to yego ariko yarakujugumije uratekereza nakujugumiza je namubwijuka ico ntavuze ha ico nigeze mvuga je nigeze kumubwira rega jewe ko dije kubana naje nk'umuhanuzi niyo mpamvu je ntazotinya kuvuga buri kimwe cyose ngo nuko umuntu ngo turi kumwe hoya nigikona je mu bantu ukoresha umwanya je sinokwiganda namutinya kaje nta muntu yaje umuntu ndamwuba yego kandi nawe rero uzusireje uramuza n'umuntu je utigeze umbaza gira unyatake kareka nta kukwataka ariko je mani ivyo bintu je ndavyita nko kumburira indera muje n'abantu atandiro bagira ubu nawe ubumbura indero yego erega urashobora kubona ko ufise indero nawe ugasanga sikirenga genda ndayifise jerega je uri kurana biraba je ndazwe n'abavyeyi bose ariko koresha umwe uri kurana muri abo umengo ntigeze ari gwa n'abavyeyi babiri yego kubera iki ibintu avuga mani umva nta message nta nakamaro nakamwe gafise kandi ga yarafise n'impano ariko impano yiwe rero twamukorogoshye mu mutwe neza tukamubona twasanze ari impano y'ubushenzi impano y'ibintu byapfuye nabi mengo sinzi none mengo yakore muri Nyabarega magakoresha umwanya avuga yuko uyu uri kuravuga ry'amajambo ubu uri kuramuteranya n'umugore kugira bavane mwibanire umushaka koresha no mu bantu ntonatekereza koresha umwanya narimwe vre kandi rega koresha umwanya umugore baravanye kandi ngumba ndigisubiramo kenshi bakiri komwe ni kuremarema kugira nyine afuke ibintu byo abantu ntibabimenye naho twamaze kubimenya twamaze kubimenya pe yego kabisa nkiyo koresha umwanya gutera amakofe wari kwitwara je wari kumva zikindi koresha umwanya ahubwo narumiwe burya uziko imbwa burya ikugwa iziritse ona izituye ewe nta makuru yazo ubona nyekenda kirabwata nk'iki kuko nyene mani hugira je umuje nakoresha umwanya akaronka niteka ryo kwicarana nanje kabisa hajya ni niteka kwicarana nanje hamaje yigeze kuvuga je ko azonkubita ngo ntazonampereza ngo kajya gakobwa ngo ibiki ko twicaranye yakoze iki yageze nkubita ntigeze kandi nawe mwibukije mbego ko avuze kuzonkubita ko kutankubita hajya mani bagaje hajya si umuntu wese wepfo kumpagarara wapi wewe warezwe n'abavyeyi bangahe Jereje n'abavyeyi babiri nge dushire ko nuwibatisima batatu yego koresha umwanya hari ibintu wamubwiye abantu benshi muri commentaire bajajinze yakubaje ngura isugi nawe ati abantu muri commentaire bavuze ati teriyo se marakarando ko mushe toute la vérité n'est pas bonne à dire yego akirundi babwire mu kirundi ukuri kose simpaka koresha umwanya bazabaza igifaransa none ugerega koresha umwanya ujyana naho yaba yizagaga nk'umuntu atize kuko nta muntu yize umuntu yize ari yuba yego naho yaba yarizagaga nk'umuntu atize koresha umwanya mani ujye umva ni nk'imbwa y'umusega umusega urabuze imbwa y'umusega za zindi ziba zizirikiye iwabo bazizituye ntisubira no gukuga yego ariko ni ibintu byinshi umva ahubwo yanantangaje kugira ambwiye ko azonkubita tukanicana akaronka niyo opportunity yo kwicana nanje kabisa nta nankoreho no kunkoraho mani koresha umwanya ntiyuba ujya ahubwo nta nibanga afite nta n'indera afite ahubwo
ariko yakubwiye yuko umugore wiwe mutoja hamwe wewe wari mwiza cyane ko ari mwiza wewe udateye apeti Rega umugore wiwe ni myiza niyo mpamvu batari koma kuko nta mugore yiyubaha yobana unakoresha umwanya ubuzima bwiwe bwose ntibyo ukunda oya karafise abana benshi bamwiruka ku mugisagara rega ati ngo bamwirukaho nta muntu n'umwirukako ahubwo koresha umwanya ni wabirukako ujya mani wabipantaro byatabuze hajya irabanke nk'ukuntu yaje yambaye hajya mu kiganiro ujya muntu wo muwanka umuntu afite indero niba pantaro yaje yambaye mu kiganiro umva ibirara ujya n'ikirara ikirara ni ikirara n'ukuri gusa aratunze famille ari ikirara gitunga famille ujya basi hariho amakaritsiye tuba tuzi mu gisagara cya Bujumbura ujya mu Ryambere ujya avuka ku Musaga ariko yakuriye mu Kamenge umva niyo amakaritsiye atigeze atuze iyo afuma kurira mu Kigobe basi abatekana akiva ku Musaga no mu Kamenge ntatandukaniro hose urumva ni bya bindi nyene byo kugomba ni nimbowe haba n'abantu baciriritse niyo mpamvu nawe aciriritse ata bintu bya VIP bimurimwo n'amajambo avuga yose umva araciriritse aciriritse no mu bwonko bwe buraciriritse yego kubera kuvuga ko aciriritse mu gihe abantu benshi muri commentaire aribo bashigikira rega abashigikira koresha umwanya nabo nibirara nkakoresha umwanya yego rega hajye imbwa ziramenyana warubizi imbwa ziramenyana koresha umwanya wamushigikira n'ibirara nkawe abamushigikira n'ibirara nkawe kuko nta muntu muzima yoshigikira koresha umwanya yego abatagushigikira nawe abatamushigikira ahubwo abo baritahoye mvuga wewe abatagushigikira jewe batashigikira muvyo uvuga abatashigikira ni babandi nyine ahubwo baba badakunze ukuri kwanje ko je mvuga ukuri jewe rega ukuntu je nagiye kuvumbura impano yanje yo kuvuga ukuri niyo mpano yawe je impano yanje niyo kuvuga ukuri yego kaje sinotinya kuvuga ukuri ngo umuntu turi kumwe ukuri je ndagufise ndakuvuga kandi ukuri barakuzira ukuri barakuzira ariko uko wotumuzira ukuri hakuzira ikinyoma hakuzira ikinyoma bekoresha umwanya uravuga uko urazi yuko ari n'umukizwa atana inzoga rero hari ukuntu yizanishije mu kiganiro ngo rahatanga wizi uzi ko hajya akora hatanga wizi igize hagirambeye hajya n'abapanekote abantu babakizwa ntibigera hajya banywara umuntu yiyubashe w'umurokore ntanywara kabisa bisigura ko rahari imuboreza raha yizanishije raha ngo yerekane nyine yuko ngo ari umuntu ngo atanga inzoga ngo agira iki aranywa hajya n'ibibangara hariya basi yafumanywa n'iza braludi ziyubashe aranywa n'ibintu by'ibibangara bya bindi by'amakike by'ibiki ntatabiryo gusa urumogi pe urumogi wo wararundi kandi ngo iyo umenye ngo ingeso z'umuntu ubona ko muba mwarazihuriyemo ujya reka kumenya umuntu si kuvuga ngo muba mwarahuriye muri ibyo bintu nibyo wabimenya gute kumenya umuntu ni ikintu ahubwo ushatse kumenya umuntu uramumenya neza kandi atakintu na kimwe gisaba kandi umuntu amumenya no ku ngeso ziwe nka ziga ngeso ziwe zotuma utamumenya haje naramukurikirana rega kandi je nakubwiye ko ntamwanga nawe nyene narimubwiye je sindamwanga je ndamuhanura kubera ndamukunda kabisa muri commentaire abantu benshi bavuga yuko wowe uri kuramwe brandinga ko kugira uduze izina wowe umwi brandinga ko nkande ni kubera iko jewe sino duze izina ngo kubera koresha umwanya y'igikundi ico nico nashoboka ujya yo kudugiriza izina rya jewe izina ryanje kandi risanzwe riduze izina ryanje riraduze nta zina je ndiko ndaduza wapi kandi wewe wahora mu Rwanda je naho mu Rwanda Jackie wo mu Rwanda mwarabona age byaje kivyovyo mwarasangira kukoresha umwanya reka tumugiranye nka Jackie yego Jackie nawe ararenze man mwari mumaze kuyaka Jackie nyene canke muri bijya bintu afata yarakugabanije jewe Jackie ntitwayaze kuko Jackie nawe nyene ni mu bantu je tutokwicarana je twicarana ibintu by'ibirara ujye nawe n'ikintu cikirara nkakoresha umwanya yego kabisa kandi nawe abantu bavuga ngo rikirara
jewe si bana abantu babivuga niyo ndikoresha umwanya basangira ibintu by'amakike ibintu by'amasapa na saporo gazarabujiwe gukoresha umwanya wo uzibona ari karayine yarazibitse yarazistose bavuye gucomana hari yanye ibintu by'ibiyayura mutwe none yoreka kumbwira gute ko ndikirara kabisa koresha umwanya yari yavuze ko azokubita ariko ntiyagukubise wowe baza ariko iki atagukubise naga je ntapfa kusunguraho umuntu wari we wese jewe waramuteye ubwoba bugerega yahora mbona ku mashusho meje yagira ngo ndi umuntu usanzwe nk'uko je ntigikonda je sisanzwe jewe uko jewe impano yanje niyo kuvuga ukore niyo yari yibaza je ngo duhengo yo nkoza kw'ivyo yishakiye oya ibyo konda ocho muhitana ujye nyanywa no muri bwabu bari bwandagaswe bwabore bwandagaswe ujye niho kwigira aje no muri bwabu bari buri VIP oya abona musohora nkimbwa ujye nimbwa kubera oya rero cyo babuze telefone niyo ocho afata none bayi none ko buri kintu hama koresha umwanya yari bakamuhereza ya arara yo shafatwa mu mvoza amatora arara kumusaga kabisa koresha umwanya bashaka kuba mufise ikintu mupfa nubwo biruko ko nushobora kumuvuga ko ibintu byose atakintu muhuriye ko ikintu dupfa koresha umwanya n'umuntu adahanurwa atumva jewe ikimbabaza nuko mba ndi guta umunwa wanje nanga impanuro zagusa icyo ndi kumusaba ariko ntiyumva ikintu cyambere kandi kizomuhumira n'ujya munwa wewe yego kandi ndamba ndabimubwira ati ko so yaragowe yego umugore wiwe nawe muhuye n'icyo kintu wamubwiye umugore wiwe duhuye ahubwo namubwiye ati polisi ntabwo warahatswe warariwe n'imbisara ndamubwira ati ahubwo rero wowe sha imana bugira gukunda kubona yakujabukije urwo rugamba rukomeye rwo kubana n'umuntu nkakoresha umwanya burya akwiye no gutanga ishikanwa rinini gusumba n'abandi bakirisitu bose mu rushengero kubana nakoresha umwanya rero biba bigoye ni nko kwiyahura ni nko kwiyahura c'est vrai koresha umwanya burya rega nuko habaye accident hajya kugira abanya habaye accident yamuteye inda yari yaborewe burya umugore yari yaborewe bose bari baborewe ariko umugore wiwe yahavuye yitahura arabona yuko ibintu byo kunywa inzoga byo muhuza n'abantu bimbwa yarabihetse uvuze yuko mukakoresha umwanya nakoresha umwanya kugira baterane inda bari baborewe waba ubizi neza mfitiye none nije ikintu mvuga ntazi n'igiki je ibintu byose haje mba nzi ibintu byinshi ibintu byose je mba mvuga mba ndabizi yego kabisa koresha umwanya yaraborewe n'umugore waraborerwa camutera inda igori ngopa ntiyabanje no kumwihakana ajya kweshuma n'umuntu w'imwe yari yakanye umugore haye yarabanje kumwihakana ariko nyuma nyene arabona yuko atagobyo gujya kandi n'umugabo atinya ntiyazi no kwihagararako yavuze ati jewe hamwe nto namutwara agacuno bandakari n'umuntu w'imbwa ati kandi nta mugabo atinya agashe ko baranatinya kabisa nkujya munsi koresha umwanya kuza n'umunwa umudomo ngo bra 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 yacha kuhomora kagupfubura koresha umwanya akubita nde wewe jewe nde kode akubita jewe Dodo nawe urazi gutera umugere rega kugwana gukubitana ingumuko wapi hajyanye umva nta mu expert wo kugwana ni hakujya bavuga bati umuntu umusani mwiza mubonera mu gusenga je koresha umwanya imbere yanje mufate nk'agakoko gato uraza umubo n'akantu gato imbere yanje akantu umva wokubita n'umugira uko kakirenganira basi ni nk'iyarara n'akantu gato cyane imbere yanje gasanzwe kubeka atankubise none kubeka atankubise ari kurenza amaparara hajye baza ibintu byose amvugaho jewe yuko jewe yopfa kubishitsa ngo dodo bijye nibyo nyine abiherera hiyo arazi yuko duhuye jatana kimwiyongera kabisa nuko akajambo rero kuri kamwe kuri koresha umwanya twibandaniriza ibyatuzimba koresha umwanya umusaba umutuzo yego atuzanye ururuke kuko je nitungana atuze anyururuke yarakuri anyuruke ku majambo avugaho kabisa kuko je ujya nitunga kandi uzopfa twanganye ujya n'akantu gati imbere yanje yego
umva nyururuke vrema kabisa. Hari post nabonye Chimamanda yanditse avuga amajambo menshi agoye cyane, amajambo akomeye agutuka, avuga yuko ufise amabere umengo wose ivyihebe canke wose ingamiya n'ibindi byinshi cyane. Nshaka kumenya iryo post wayibonye gute? abantu baba banasekeje none nk'umuntu muzima w'umugabo kwitora ugomba uhangane na Dodo. Je kuba naramubwije ata n'ibiro na 50 apima, kuba naramupima ahubwo ibiro arabipima pe. Wewe jewe sindi umusu 50 shaje sindi umusu 50 vraiment siro binga ahubwo ananyitondera ahubwo nko gufata umugabo muzima aho kwiyubaha agafata akaja kuri rezo sosio ngo ariko ngo atuka ngo umuntu ngo jewe ngo amabere ngo ibiki none ni giki kigize umukobwa ntagizeho n'amabere none yagomba ndehogira amabere bo yanira cyane ambwira ngo ndumugabo jewe iyo bari kambwira ko umuntu umukobwa agenda umukobwa niba afite amabere ndafite mu mabere niba afite umugore wafise iki amabere none niba afise ahubwo ngana n'amabere afise rero ahubwo zikujya mugore we duzova dusanga bwese afise n'ubumuga bwinshi niba ari umugore atamabere afise none bingana ariko mana yanje afata akaza kuri resource tuje ngo ariko ngo arantuka data ngo umbega ko yagize agahinda ko yafashe umutima mva naramukomerekeje namubwiye amajambo akomeye ko yateye amajambo menshi hajya amajambo yose yavugiye iki ukantu kamwe ko nyene navuze je navuze yuko umugore wewe ari kiragi kandi sinabivuze ngo ndiko ndamutyoza je navuze ati kuba yaracyojeje uwundi umugabo mugenzi we yuko afise umugore w'ikimuga nareke nateshwate umugore we nawe turazi yuko ari kiragi kandi nituko turabivuga kaje sineko ndamutyoza ariko wowe majambo yavuze rero ndugu yangu ujya ntiyaragiye yarabengera n'umuntu wese yaragiye inka sumwongere David yegeze ko umwongere kuko ujya yarigeze yo mana we mani uziko ujya yabaye umweso kuva kera ujya rero yarashobora gufata akagenda agatumaho amavoka ruguru kwideni ego nta n'amafaranga ujya yarafise kwideni akavuga ati yumva ngo umuntu arangurira amavoka ngo aje ngo ayadandaze ngwino araza akayadandaza ayadandaje ntigera abishura ujya afise ujya afise n'ibyaha byinshi none ubu aracyafise ideni ry'amavoka n'umuntu w'umugabo yiyubasha ari muri Amerika umva ari muri Amerika yiyubasha mama ngo afite n'amadora ahubwo usanga atanamahera afise naho ari muri Amerika amavoka amwe yafashe akayateka kugira ajye uwo munsi atetse ivoka yitetse ntugenge urapfa kubimenya yashira muri mesha heye mesha ariko yabatetse hajya abantu bagafata bakagenda bakumvira ivoka bimeze gute mana Chimamanda Moses kwari umuntu w'imbwa nubwo buhagararako n'umuntu wiki w'imbwa ujya n'umuntu w'imbwa nta muntu wiyubashye utari umuntu w'imbwa ujya kuri rezo sosio ugata amajambo nkajya ku muntu w'umukobwa nkanje w'icubahiro yaremwe akwije amategeko akwije n'ivyangombwa byose by'abakobwa vyangombwa byose by'abakobwa man umukobwa ikintu ukibonye umukobwa aserutse mubona umuntu ujya mukobwa ujya n'umukobwa akafise amabere nje fise amabere ko ndi umukobwa yego nawe nyene ndazi yavuze ngo ujya mukobwa ko yabonye yambanye nk'ikimenyetso cyuko ndi umukobwa je ndi umukobwa kandi yiyubashe yavuze ngo ufise ngo amabere ngo yameze mu nda umva ngo amabere ngo amerera mu nda ngo yego rero uwo muganga turiko turaronka mu kindi gihugu data yizi ivy'amabere umva yizi ivy'amabere amenya no gupima nyene umva ngafise n'imyunzani yo gupima uwo afise amabere ya ugiye afise amabere ya ngo uyungo bimeze uko noko nkamaze kubona menshi ujya ni n'indaya ahubwo ujya ni n'indaya ujya no mugiranya nk'indaya ujya usanga amaze ahubwo pana wosanga ujya amaze kuryama n'abakobwa benshi kubera kuko nta kuntu yoba azi gupima amabere ataho bafise bamwe bahurira nayo mabere yego ujya mbega uramuzi yo mana we kuba navuze ngo ni ikirago umugore wiwe reka abantu bose turabizi barabizi abantu umugore we vraiment ni ikiragi kandi singo ndamuponda kuba ari ikiragi ego ni ikiragi
ariko umenye yuko impamvu kandi ntubimuhora karikira sindiko ndabimuhora ahubwo niyekire kuko niwe yabigize kugira umugore wabikiragi niwe yabigize kugira ahubwo ari nk'umugore w'ikiragi niwe yabigize kuko no kugira agende ave mu Burundi aje muri Amerika yigize ikiragi yigira umuntu utavuga kandi n'igasura yiwe urona vyaciye bimnamugara aho kumenga uri kurana n'umura mu maso ujya mugabo umengo n'umuntu adakwije nyine umengo n'umuntu atavuga ngo ni bubu mengo ni kibubu umva ibipopi vyabimaneke biba biri ngaho muri ville mana we ona iyo opportunity yo kuja hanze muri Amerika yose kubera yigize ikiragi Imana ivuga ati jivye sinobiheza urashobora kwigira kiragi je nagwaye umuntu ukomeye ufise ni people frame impeye muhumeka imwe muzabazima uvuga ichi mukubita umuntu na Nigeria umuntu na Nigeria w'ikiragi kandi nta n'umuntu na Nigeria kumwemera atari ikiragi reka hari umuntu na Nigeria kwemera umuntu w'imbuga nkujya nka Chimamanda wapi nta mu Nigeria ari kwemera Chimamanda oya man ujya sinzi just niko ndamutuka vra ariko namenye yuko ari ikintu cy'ikirofa kuba mvuze ikintu cy'ikirofa sindi kumusuburira indero ko je sinigambura indero je sinindero nkawe yego kuko jewe amajambo mvuga yego n'amajambo avuga biratandukanye naho bihoreye kabisa arakantu uvuze ngo yarajya ruguru akababwira amavoka aze kuyadandaza ino mu gisagara ntabariye mugabo tukaba tuzi ko Chimamanda ari umuntu afasha abantu benshi agenda donc akunda gutanga amafaranga cyane ubu bikwiye kuvuga ngo nta mahera arabariha kandi tuzi ko afite amafaranga uzi impamvu ari esiko ahubwo wadanje ari karivye ari karivye bega kubera iki yafasha aritora abesha simbizi aramubwira ngo arondere abavoka bo kuburanira Bericrace ngo yaza ngo kuringika ngo amafaranga ngo yabo bavoka hageze kuyatanga umva hageze uwo musi nyine wo kuyatanga acazimya telefone ngira n'ubu telefone yiwe iracari mu gasho sinzi yuko telefone akija mu gasho ayo mafaranga asubira kugura telefone ayo mafaranga afise nayahe yemeye Nerinati amwemerera ngo $500 yari yamuhaye byahereye ibyo byose biri he ko byo dushaka kumenya ujya nta mafaranga afise ujya n'umuntu w'ikigogi ahubwo ujyangira n'akazi kiwe ujya naho koza abakecuru muri Amerika nta nakandi kazabere nta kandi kazubomo ujyaza abakecuru muri Amerika nta mafaranga afise n'ibyo bintu by'amabere ntihabikura yoza abakecuru akabona amabere none yo babikura ibyo bintu by'amabere ahubwo ujya n'umuntu nanyu nukujya jene tunangana ujya ntandera ji ujya n'igitandero ko je umuntu yemera akaburira indero abakuru b'igihugu wowe burira indero umukuru w'igihugu hama nanje ukareka kumburira indero gute umukuru w'igihugu n'umuntu aba yubashwe yego tuba tuzi vraiment twese ariko utangiye kubura indero umukuru w'igihugu je bareka kumbura indero gute ariko rajya nyitondere je ndabimubwiye nyitondere yego je kumbura indero kabisa harakantu uvuze ngo yoza abakecuru muri Amerika je bintu wabifite icyemezo cyangwa kugira umutuko mucafuze je sindamucafuze je ukuri ko sindakoze kandi jewe hajya anandesevye cyane je vyiwe je byose no bisasa ngaha je kujya ndaza havuka abavye biwe ndabazi je nuko yakuze je no kumubwira ntambona ukureba ngo je ngo mba ndoroshe je ahubwo ananyitondera waramusesanguye bandi bavuga gukoza agati mu ntozi ahubwo aranabandanya ugirega konfi aho yavuye bena simbizi konfi aho yavuye naho nyene barafitaniye konfi na simbizi ko tuzume ngo nisoma mbiki rega barigira basoma mbike ariko bujya mu mitima yabo sibasoma mbike nivyo ndi nyene byo gugomba ibintu byawe uko bitagaragara ariko ibyabo byose tuba tubizi ntabandanya mbyonga ahubwo je Chimamanda Moses sije ntitungana nta nambyonye kuko ambandanije ibyiwe byose no bisesa ngaha ukuvyonga je niho gukoza agati mu ntozi ndugu yangu my friends none ngubazi Chimamanda Moses hamwe na simbizi sha yari soma mbike from ariko ubacha nuwaka
bacana waka bapfuye iki nagira twibaza wewe bafise ibintu byinshi ngahanze ahubwo ntabandanya mbyonga je ibintu byose no bisasa ngaha ufise ko amakuru menshi je ubwiye ujya ko ndamuzi nahavuka n'abavyeyi biwe je none abazana ngaha ukabashira kuri screen abantu bakababona no bazana ngaha je abantu bakababona ariko ahubwo ndamubwiye ahubwo ntabandanya mbyonga kuko jazombona ntahangane nanje yego kabisa arakantu yavuze avuga yuko ahubwo uri umwana wa vyabibwa sinzi ko wakumvise kaya kantu warakumvise uri umwana wa vyabibwa vya dadi eske nukuri canke ba dadi niwe bagutumye jewe ijya mbere je senga mu bagatolike je yashetse kuvuga je yuko ngo mama ngo kanguka kuba no kwikina kanguka je ndi umuntu w'Imana kandi ndi umuntu usenga sivyo jewe sindi ngo vyabibwa ngo vyabiki jewe ndi umuntu ukunda intumwa z'Imana hajye intumwa y'Imana ni ikintu Imana iba yararungikiye abantu kwisi kugira baronke ukuboka kugira iki ariko iciye muri bo hajye intumwa y'Imana ikintu gikomeye cyane go ahubwo ndareke gutindera reka kuburirindira abakozi b'Imana yego ahubwo ujya mu tipe Imana ararenze cyane ujya n'umuntu w'ujya no mugiriranya none nakantu gatoya ngaho no mugiranya nk'umubu urafata ukaduma mwanya mutuka wapfuye ujya ahubwo yicunge muziko vyinshi pe muziko vyinshi bwa ntituri sire kutayikora mubeshe je simbeshe jewe niyo bagende ko ndamubeshera nambwira guma mbyonga ibintu byose je ndabishire ngaha ndabishire ngaha bose babibona abantu harakantu yavuze ufise ubushatsi n'umutwe umengo ni imangomango eske ibyo bintu wewe wabyakiriye gute bane ujya n'umuntu w'umurara ujya n'ikintu no mugereranya nka mayibobo kandi are mayibobo muri Amerika yavutse atuzuye none ngubaze iyo baba satari mayibobo yani mayibobo mu Burundi iyo batari mayibobo yo bagenda koza abakecuru rego ujya akaze afise no koza abakecuru yego si ashaka kubintu byo ngo bibe ngo privé ngo ibikeyo reka shareka bintu byiwe kuko mbashaka kuvuga iby'abandi ibyiwe ntashaka ko tubivuga niyo badashaka ko tuvuga ibyiwe ndareka ko tuvyonga ujya uzi abamushutse nibijya mbayahaga yagiye kuvuga ngo numukozi ngo w'Imana ngo numubwingo bwiza ubutumwa bijya satani ijya daimoni ujya yaje nk'igitero mu bantu kwisi ahubwo ujye byiza yo narimbuka kugira areke guhubisha abana bise ujye yovuga ubutumwa ubohe ni petit frère wa satani petit frère gusa ahubwo ni impanga yiwe ni hasa yiwe sha ubwo butumwa buvugira he ubutumwa yovuga bwova mu kanwa ke nobo no tuvuye yuko umutamamba yahaga yihenze bimeze gute burya nta muntu abaho atibesha kuko mbahaga nawe n'umuntu nkatwe yego araga afite inkomezi kudusumbya kuko nawe n'umuntu w'Imana ni ntumwa y'Imana ariko yaribeshe kuri kajya kantu yaribeshe kajya kantu yavuze yuko nawe ari umukozi w'Imana ya rusuferi yibere ngaho isatani ngaho ahubwo iyo twogenda mu rushengo tukavuga duti Imana turagusavye ujya muntu murimbure kuko agomba kurimbura abantu benshi yego yabesheje benshi cyane gose ya vrai mu kurangiza ikano cacu reka unkunde tuvugane kuri aka kantu ni watangoye gutanga message kwa Chimamanda umuha ubutumwa donc mbega wari wibaza kandi uri kuravuga yuko ari shetani ari Luciferi mbega wari wibaza yuko satani akizwa vyari bimeze gute nanjye ni naco canangaje nanga hano vuga ko noba nataye umwanya jewe mu gutanga message jewe narayitanze nzi yuko ndayihereje umuntu kandi n'ubundi nenda ndayihereje umuntu siniko mvuga ngo ni shetani ahubwo ameze nk'ishetani je nagira vraiment ngo ndiko mpa message umuntu atekereza umuntu muzima ariko umva nasanze ahubwo ari gutumwanya guha message ujya ari gutumwanya yego
je sinigeze ndaramubwira nawe cyangwa ndamutoke ego oya je zari impanuro ahubwo burya igihugu cyacu cyoteye imbere cyane gose kuko iyo batwaye dufise abantu bazima koresha ufashe Chimamanda Moses na Koreshumwanya hamwe na Simbizi Semavumba abo bantu batatu bonyene barakwiye yuko igihugu cyacu ego coronka ama ide meza cotera imbere ibintu byacu byose bigatera imbere na cyane mu mpano z'abana b'u Burundi ariko rero mu gihe twagiye dusanga nyuma yuko ahubwo izo mpano zari muri bo twasanze ahubwo ari nk'ibitero twarose myisi uri kuvuga nka Chimamanda Moses hamwe na Koreshumwanya bo agene nka madayimoni madayimoni Dodo madayimoni tuvuga vyinshi ntitwohava twoharara kabisa kandi ndagushimire cyane kuri message utanze kumbure bene yo bayumvise ntibabyumve kandi babyumve banabyumvirize ko je ntanga message je sinza gutukana ko je no gutukana je sinabizi ko je sinigeze mbumwongere niba yabaye umwongere ego yabaye umwongere ibyakoze byose twe turabizi byamubayeho yego tubizi niba yagahinda yamba ari biki jeka kubinaho jeka kumburira indero ego Chimamanda Moses hamwe na Koreshumwanya bareke kumburira indero yego Dodo je ndagushimiye cyane urakoze cyane kabisa nuko kuri mic ya mbere ko Dido Black mwari kumwe na Dodo kuri screen yes turabakunda cyane kandangize ndabifuriza Noel nziza na bonane musabikanye to mufise turabakunda cyane ciao ciao